Igihugu c'u Burundi kiramenyesha yuko gikomeje kwakira impunzi zimwe na zimwe zarugwa mu bihumbi 10 ziriko ziraturuka mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cane muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma yuko bariko barahunga ingwano. Biravugwa ko abo ngabo bariko barakigwa harimwo abagizwe n'igisoda n'ubundi hakiyongiramo n'abandi bagiye batandukanye, ariko kandi leta y'u Burundi irafise amakenga aremere cane aho gushika no mwanya ariko barabanza bagakusanyirizwa hamwe hanyuma bagaca barasuzuma imyidondoro yabo mu rwego rwo kugira ngo bace barabavangura. Ibi ni bimwe biri mu itangazo ryashyizwe ahabona n'ubushikiranganji bwo hagati rero burongowe na Martin Teretse. Nkuko vyama bigaragara, Uburundi burasanzwe bufise ikibazo kiremere cyane kigendanye no kwikanga ibibazo bigendanye n'umutekano muce cyane, aho inshuro nyinshi bama baravuga yuko igihugu canyu c'u Rwanda kiriko kirashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Amakuru yama aradushikira komeza kugenda aradusumira amatwi muno no mwanya, akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana ingene ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uburundi bumaze imisi bwagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda yuko rero cyoba kiriko kirategura imigambi itari myiza yo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ariko muri no mwanya Evariste Ndayishimiye yarajeje gutangaza neza yuko nyene yamenye amakuru yuko iyo migambi idahari, ariko kandi bamwe mu banyarwanda baragiye barazamura ibitekerezo byabo bavuga yuko bataga barashimishwa canke ngo banezezwe n'ibijya biratangazwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Gushika uno mwanya amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi, akaba agaragaza ko leta y'u Burundi ikomeje kugenda nyene iragira ibibazo bigendanye no guhungabana cane ku bigendanye n'umutekano ushobora kubaho kwangirika. Ibi kandi biriko biraba mu gihe ingabo z'u Burundi ziri kugira uruhare remere cyane mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ku buryo batari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza yuko nyine batewe impungenge n'uburyo izi ngwano zishobora kwaduka zikaba zokwerekeza muri Kivu zikaba zakwerekeza mu Burundi nyine, cyane yuko zamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'ubundi n'igihugu c'u Burundi. Kugeza ubu kandi abanyagihugu bari mu mujyi wa Goma uherutse kwigarirwa n'umuhari wa M23 barakomeje gusaba bashimitse banavuga yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, iza MONUSCO ndetse n'izindi zimwe na zimwe zofata iyihuse zigaca zirava muri icyo gisagara zigasubira iyo zoturutse. Ibi ni ibyifuzo by'abanyagihugu nk'uko byama biragaragara. Leta y'u Burundi ntacyo iratangaza ku bigendanye n'abasirikare bayo bariko barasabwa kuva mu ntambara bajyanywemo nyene, cyane yuko abarundi benshi batarigeze baranezerezwa nyene cyange ngo baryoherwe n'iyo ngwano nk'uko vyuma bigaragara mu nyuma yuko yamira hekura abarundi ku rugero rudasanzwe. Amakuru yama aradushikira aravuga yuko gushika no mwanya Uburundi bwama burakira n'ubundi biziga by'abasoda cyane akiyongeraho nyene n'inkomere ziriko ziraza kuvurirwa mu bitaro cyane mu bitaro bya gisirikare ngaha mu Kamenge, nk'uko amakuru yama aradusumira amatwi. Gushika no mwanya ibikomeje kugenda biravugwa ubwabyo biragaragaza neza yuko Uburundi bwama bwaramaze gutangura kwirukanwa muri no ngwano. Turanafatiye ku itangazo riherutse gushigwa ahabona n'umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka, aho yamagaragaza ko yuko umwari wa M23 uri kurasaba ingabo z'u Burundi yuko zirakwiriye kuzinga utwangukiye zikava ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku ruhande rw'u Burundi ntacyo baratangaza kuri ibyo ngibyo. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kuba twumviriza mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza kuri no monesha kure yacu yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye mwiriwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri ngaha mu Burundi mu bice bimwe na bimwe, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abari mu makayitsiye amwe namwe, abari mu bindi bice bimwe na bimwe, mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Arugambere sengaha ndagusaba option kwanditse s'abonner kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5.
Ndabaye ikaze kandi abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye yambu cane. Reka tugaruke kuri iri tangazo rimaze gushigwa ahabona nyene n'ubushikiranganji bwo hagati nk'uko vyaba bigaragara, burongowe na Martin Niteretse nk'uko amakuru y'amaradushikira, aho ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo bwazo ziriko zirakora ku barundi benshi, aho ndetse n'Uburundi bwama burasanzwe bufise ibibazo cane cane bigendanye n'amikoro bishobora kuzikangura burahuye n'ibibazo biremere cyane. Mu gihe intambara ikomeza mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo, cyane cyane arahana urubibi n'Uburundi, abantu barenga ibihumbi 10 baramaze guhungira mu Burundi nk'uko vyemezwa n'ubushikiranganji bw'ico gihugu bujejwe intwaro yo hagati nk'uko vyuma bigaragara. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Niteretse yaravuze ko benshi muri abo bashitse mu misi 3 iheze, akaba aribwo boshitse mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 14 gushika ejo kuimana igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri. Uburundi buramaze kwakira abariko barahunga bava mu gihugu cibanyi ca Republika Iharanira ya Kongo hafi ibihumbi 10. Niko rero Martin Niteretse umushikiranganji arongoye intwayo hagati yamaravuga. Bajabuka uruzi rwa Rusizi ku ruhande rwa Cibitoki cange bakajabuka Uvira, igisagara co rero kiri muri Kongo kiri hakurya ya Gatumba mu Burundi nk'uko vyoma bigaragara. Uretse ikiyaga cya Tanganyika, Uburundi ndetse na Kongo birahana urubibi rw'ubutaka kuva rero nyine mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura gushika ahitwa Kuruhwa ni mu ntara ya Cibitoke. Umushikiranganji Niteretse yaravuze ko abashika baca rero barajanwa mu makambi y'impunzi y'imfatacibanza ya Cishemere mu ntara ya Cibitoke ndetse n'Igihanga ni mu ntara ya Bubanza, ariko ngo bazoca barajanwa mu makambi y'impunzi ari kure y'umupaka nko mu Rutana ndetse no mu Ruyigi mu buseruko bw'iki gihugu c'u Burundi. Yaravuze ko kandi ubu hariko rero haraba ibikorwa byo gutandukanya abanyagihugu basanzwe ari abasivile ndetse n'abasirikare n'abafise amagara mace nk'uko vyuma bigaragara. Mu Burundi harasanzwe ari impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 8 zirenga ibihumbi 86 nk'uko vyuma bigaragara. Umushikiranganji Martin Niteretse yaravuze ko hategekanywa inama nabo nyene basanzwe by'umwariko bafashanya nk'ishami rya ONU riraba rero impunzi HCR kugira ngo hegeranywe uburyo rero bwo gufasha izo mpunzi mu rwego rwo kugira ngo zashikwa zoronswa ibifungurwa ndetse n'ubundi buzima busanzwe bwo kubaho. Uwo mutegetsi yaraboneye akaryo rero ko kubeshyuza inkuru rero zagiye zirandikwa ku mbuga hwaniro canke ku mbuga ngurukana bumenyi ko inzego zijejwe umutekano hari abanyekongo ziriko zirafata agasakisaki kubera amamuko nyene yabo ndetse na cane abanyamurange nk'uko vyuma bigaragara. Nyamara ibingibi arabihakanye mu gihe mu Burundi bamwe rero mu baduheye amakuru baravuga yuko mu bice bimwe na bimwe cane mu gisagara ca Bujumbura abiganjemo abanyamurenge n'abandi bo mu gihugu cy'u Rwanda bama baragiye barafatwa. Icakora baravuze yuko hofashwe cyane abagabo canke abasore nk'uko byuma bigaragara akaba tawuzi aho bojyanywe. Yaravuze ko kandi niba hari uwafashwe byarakozwe nyene mu gikorwa ca misi yose cyo gusuzuma abantu baba badafise ibyangombwa, kandi ko rero icyo gikorwa giterekeye abanyekongo bonyene. Ati nta munyamurenge turondera, kuko rero abanyamurenge dusanzwe tubana neza ngaha mu Burundi, nta kibazo abanyamurange dufisanye. Ababivuga ni abantu bashaka rero bakwegera ko rero nyine ibintu by'ubwoko natwe turiko turabirengana nyine siho turi. Yaravuze ko nyine kubo basanzwe badakwije rero ibijanywe n'amategeko yo kuba mu Burundi, harashobora kuba rero harimwo umunyamurenge umwe canke babiri. Mugabo rero twarasanzemo rero n'abandi bo mu bundi bwoko bwo muri Kongo, urabona ko rero bifisanye ubwoko bwinshi. Ati twaraburije imodoka rero niko bimeze, ubaye mu gihugu rero udakwije amategeko nta
agasho bagushiramwo atakindi caha wakoze baca bakubwira bati subira mu gihugu ciwa wenyine ubanze witunganye uzogaruke warakwije ibijyanye n'amategeko canke ibyangombwa. Uwo mushikiranganje yavuze ko kandi basanze harimwo rero n'abaturuka mu bindi bihugu nyine bari mu mahoteli hirya no nino canke se mu makayitsiye. Ati twarasanze abaganda nyine abaturuka muri Kenya ndetse n'ahandi, ibyo rero ntawe byotera rero ubwoba ngo hariho rero umunyamurenge ariko araronderwa. Oya, twe rero turagira tuti umunyamurenge cyangwa umunyamahanga wese ari ku gataka k'u Burundi ahabe rero yisunze amategeko. Yaramenyesheje ko kandi abatari bakwije ibisabwa n'amategeko bose hamwe baratoye abashika kuri 80. Yaravuze ko ntawe uzokwifatanya n'intambara kuva mu mpera z'indwi iheze haribonekeza uburere bumwe rero bw'igihugu. Abategetsi basa rero n'abariko barafata ingingo z'umutekano zikaze ngaha mu Burundi, nko mu karere ka Tenga nta urekuriwe nyine gupangisha cyangwa se gupanga inzu abajejwe intwaro batabimenyeshejwe. N'uje nyine gupanga inzu avuye mu kandi karere nyine ategerezwa kwerekana urupapuro yasinyweho nyine n'abajejwe intwaro bo mu karere nyine aje avamwo. nk'uko bigaragara kuri ibi, umushikiranganje Meriton Teretse yaravuze ko atawuzofatanya iyo ngingo nyine n'intambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Avuga ko kandi ahubwo bari baratebye by'umwariko kuzishira mu ngiro kubera ngo nyine hari haciye imyaka 2 abategetsi nyine kubikora mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano w'igihugu. nk'uko byoma bigaragara, Uburundi bwararungitse ingabo gufasha leta ya Kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho harimo rero n'uturukanga mu Burundi uzwi nka Reditabara, ariko warakomeje kugenda bivugana abarundi batari bakeya nk'uko tubironka mu matangazo amwe namwe. Zimwe muri izo ngabo kandi zari mu ntara ya za Kivu zombi, iya Rungu ndetse n'iy'amajyepfo. Imigwa mikuru rero yazo Goma na Bukavu iraherutse kwigarurirwa n'abagwanyi b'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Bivugwa ko rero ushigikiwe n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ariko u Rwanda rwiyamiriza ibyo byose. Ico gihugu kirakana uruhare rero ku ngorane zihanze nyene Kongo. Leta yaco yemeza ko rero irajwe inshinga no kubahiriza umutekano w'igihugu cayo, mu gihe rero yagiriza iya Kongo gukorana n'abagwanyi ba FDLR, umugwi w'abanyarwanda ugwanya igihugu. Bivugwa ko nyine barahunze bahejeje gukora ibara nyine mu mwaka w'1994 nk'uko byoma bigaragara. Ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye araherutse kunegura ingene abanyekongo babyifatamwo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Avugira mu Kirundo imbere y'abanyagihugu yari yarashiriye imfashanyo y'ibifungurwa mu ndwi iheze. Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaravuze ati abarundi ntituzokwemera gupfa rero nk'abanyekongo bicwa nk'imene ari abantu b'abagabo bakanura. Aho yariko rero aragabisha ko rero u Rwanda rushobora gutera Uburundi ibintu yari yaranavuze igihe bifurizanyaga umwaka mwiza, umwaka mushasha n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa Nzero nk'uko byuma bigaragara. Ariko asa n'uwaraye ahinduye imvugo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaravuze ko inyuma y'ibiganiro yaragiranye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda abari biteze kuronka rero inyungu mu gitero c'u Rwanda ku Burundi bazoreka bakureyo amaso. Aho rero Ndayishimiye yari mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yarakoraniye ya Addis Abeba muri Ethiopia mu mpera z'indwi iheze. Aho iruhande iyi nama nyine abategetsi bagenda rero barahura bakagirana ibiganiro. Mu byatangaje ku rubuga rwa X yitwa Twitter, ni nkaho rero icyo gitero yavuga ko kitakibaye gusa, yongeyeho ati ariko abarundi b'umutima rero mwame mugabye kuko rero nta wuzi umunsi w'igisuma.
abategetsi b'u Rwanda ntibigeze batangaza ko iki gihugu kizotera Uburundi kandi ntacyo bishiye n'ubundi ku majambo ya Evariste Ndayishimiye nk'uko vyama bigaragara. Evariste Ndayishimiye nyine akomeza kugenda avuga yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo ari ibintu bikomeje kugenda biratera impungenge nk'uko vyama bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Ibi kandi biriko biraba mu gihe abanyarwanda bongeye gukomeza guhura n'ibibazo biremereye cane nga mu Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira amatwi akaba agaragaza neza yuko nyene abanyarwanda bamwe baba mu gisagara ca Bujumbura bakomeza kugenda bagaragaza ingene ndetse bakakomeza kugenda berekana neza yuko nyene bashobora gukomeza gufatwa nabi, aho bivugwa yuko nyene hari bamwe bagiye barapakirwa imodoka. Icyakora umushikiranganji Mariton Teretse ntiyigeze avyemeza, yaravuze yuko bariko bararondera bamwe rero badakwije ibyangombwa nyine cane ibyangombwa byo kuba ku butaka bw'u Burundi. Abanyagihugu bo mu mujyi wa Goma barabyukiye mu myerekano mu gitondo ko kuri uyu wa 17 Ruhuma 2025 barasaba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, ingabo z'u Burundi, iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SAMIRDC kuva muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Aba banyagihugu bavugaga ko rero ingabo ziri rero mu bigo bya MONUSCO zirimo iza RDC zishobora rero kubahungabanyiriza umutekano, bityo ko zikwiriye kukivamo zikishyikiriza abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho M23 kugira ngo batekane. Bati abasirikare ba FARDC bari mu bigo bya MONUSCO barashobora kuduhungabanyiriza umutekano, turasaba ko rero izo ngabo zova muri ibyo bigo bakamanika amaboko kugira ngo tubone rero amahoro n'ituze. Aba banyekongo barakomeje bavuga bati ikindi dusaba nuko rero ingabo za SAMIRDC, iz'u Burundi n'iza MONUSCO zitaha iwabo, ikibazo cyacu rero tuzakikemurira nk'abanyekongo. Mu bundi butumwa rero bari bafise harimo rero ubuvuga ko Perezida Tshisekedi wa RDC adashoboye kurinda umutekano wabo, bityo ko akwiriye kuva ku butegetsi. Abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 baragenzura igisagara ca Goma kuva ku igenekerezo rya 27/0/2025. Abo mu ihuriro ry'ingabo za RDC barahungiye mu bigo bya MONUSCO kuva uwo munsi, abandi baramanuka muri Kivu y'Amajyepfo, hari n'abahungiye mu Rwanda no mu bindi bice bimwe na bimwe. M23 iraherutse gutangaza ko hari ingabo za RDC zemerewe gusohoka mu kigo ca MONUSCO hamwe n'abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa FDLR bajya guhungabanya umutekano wa Goma. Muri bo nyine hafashwemo 5 nk'uko byoma bigaragara. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragaza neza yuko nyine abanyagihugu bamwe na bamwe bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko batizeye umutekano wabo, aho bama barasigura yuko biteguye gukomeza guhangana n'ibikorwa bimwe na bimwe, cyane ibikorwa bishobora kuzotuma umutekano wabo ukomeza kuzamba. Tugarike mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.